Loué et remercié soit le Seigneur. yashimwe umwami ashigwe hejuru. Il y a parfois des paroles de Dieu rimwe na rimwe hariho amajambo y'Imana mu ndirimbo qui touchent d'une manière particulière l'un akora mu buryo budasanzwe uwo n'uwundi. que j'écoute. Igihe cyose numviriza izo ndirimbo Entrera ngo ninde azokwinjira nk'uwanesheje mu birimba by'ibirezi. Ibyo birankora ko mu bwina bw'umutima wanje nico kintu gikomeye c'ubwiza gihambaye umuntu azoshobora kubona. Et parce que c'est ainsi, kuko ariko biri nous devons mettre dutegerezwa gushira umwete wacu wose gushikira ubuntu bw'Imana. Iyo ntumbero cela n'aura pas lieu ibyo ntibizobaho par nos kubw'inkomezi z'iwacu ariko kubwo kwizera que Dieu kuko Imana a mis en yashize muri twebwe. et nous sommes reconnaissants. Dufise amashimwe Nous pouvons lui faire ko dushobora kumwizigira comme déjà nous l'avons kuko entendu. tumaze kuvyumva. Nous ne mettons pas notre confiance dans Ntidushira les ivyizigiro vyacu mu bantu ariko canke muri twebwe nyene ubwacu, mais dans ariko le Seigneur. tubishira mu mwami. La parole là, connue de tous, Ijambo rizwi na bose mu ngoma 20 ngo mwizigire umwami, mumwizigire muzotsinda, nimwizigira abahanuzi biwe et vous muzotsinda. Uko niko byanditswe. Ndashobora kubibasomera kugira ngo mumenye yuko ariko bimeze. Ntitubifata ku mutwe ariko vy'ukuri no kuri ico kintu naco turareka ivyanditswe bikavuga ico bivuga. 2 Chroniques, Ingoma za kabiri 20 deuxième partie, igice ca kabiri c'umurongo wa 20. confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez en sécurité. Faites confiance à ses prophètes et vous vaincrez. Il y a des prophètes et il y a Mwizere uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Hariho gutandukanya. le frère Rousse, Mwene data Ruse murambabarira mais le cantique mu ndirimbo saisit yankoze ko cane mu bwina bw'umutima. Hariho abahanuzi que Dieu a, abo Imana yarungitse, par lesquels il abo parle. Imana ivugiramwo ubwayo, igakoreramwo ubwayo. Abo bantu nk'abo barungitswe n'Imana, muri abo nibo ivuga. Nabo wowe niwe ivuga ngo unyakira ubakiye abanyakiriye, ubumva abanyumvise. Aho rero havuzwemo ibintu byinshi, bisobanura ibintu byinshi. Umuntu yokwibwira yuko tuvuga kenshi mwene data Branham, kumbure hari umuntu mbere yumva atamerewe neza. Je ndababwiye yuko nimva merewe neza cyane iyo mvuze umuntu w'Imana, kuko yandungikiye uwo muntu mu buzima bwanje bwo kwizera. Umuntu yarungitswe n'Imana afise ubutumwa bw'Imana bubwiwe abantu b'Imana. Muri kino gihe ntituri imihimbiri, ntituri abantu bakurikiye imigani yakozwe n'abantu b'abantu. Twakurikiye uguhishurwa k'ubushobozi kw'ijambo ry'Imana twashizwe mu mugabane w'amasezerano muri kino gihe. Kandi kuko twakiriye tukemera umuntu yarungitswe n'Imana nk'umuhanuzi, tuzoronka impera y'abahanuzi. Niko byanditswe muri Bibiliya. Ntihanditswe ngo wakiriye umuvugabutumwa, kuko ari umuvugabutumwa azoronka impera nk'umuvugabutumwa, cyangwa wakiriye umwungere azoronka impera nk'umwungere. Oya, handitswe ngo uwakira uvugishwa n'Imana nk'uvugishwa n'Imana azoronka impera y'uvugishwa n'Imana. Ibyo biragomba kutubwira iki? Umuhanuzi
hamwe n'ubutumwa bwiwe bizotanga ibintu bitandukanye. Igugu ryose ry'abantu rizomushibura rica iruhande y'ibyo abantu bavuga, ariko ab'Imana bazokwemera bacokogwe, ariko nyuma bazokwinjira mu bwiza. Aho rero turagomba kwinjira, turagomba kuba muri wa mukuku, kubwo uko kugereranya harimwo inkuru za Ahabu na Yosafate. Umuhanuzi Mika, mu gihe abahanuzi 400 bari bamaze kuvugishwa, Yosafate yarabajije Akabu, aravuga ati mbwira, mbega nta wundi muhanuzi asigaye uwo dushobora kubaza Imana? 400 bari bakwiye, bari kuba bakwiye abantu benshi, ariko uwo muntu w'Imana aravuga ati nta muhanuzi umwe asigaye. Mbega abo 400 wamenga ntibivuga neza. Maze arabaza Ahabu ati nta muhanuzi asigaye? 400 bari bamaze kuvugishwa. Mbere umwe yafashe ihembe aravuga ati uku ni kuhoraho agize. Ninde yari yavuze? Impwemu y'ikinyoma yari imaze guhenda abahanuzi bose. Maze Mika acaraza. Bamwe babiri baje kumurondera, baramubwira ati nawe uze kuvuga ikintu ciza, uvuge nk'uko abandi bose bavuze. Maze ibyo byaraciye bishika ati nk'uko Imana ari nzima, nzovuga gusa ico Imana izompishurira, nico nzovuga. Iryo ryari itandukaniro hagati y'abahanuzi benshi muri bwinshi, ego, hamwe n'umuhanuzi w'Imana yashobora kuvuga ati nabonye umwami yicaye ku ntebe yiwe y'ubwiza n'ingabo zo mu ijuru iburyo n'ibubamfu. Maze hariko haba inama mu ijuru, yagize umugabane mw'iyo nama. Maze uwo muhanuzi avuga ibyo yahishuriwe n'Imana. Imana ntirahinduka. Turizera ko mwene data Branham yari umuhanuzi w'ukuri, umuhanuzi afise ikintu gifatanye n'inkuru z'agakiza. Kera hariho uwitwa Agabusi mu byakozwe n'intumwa 11:28, hanyuma haza uwindi yitwa Paulo. Nawe muri rusangi yarabona umugambi w'agakiza, yari umwigisha, yari intumwa, hamwe n'ubuzima bw'ubuhanuzi. Yashobora no kwandika ibyagomba gushika mu misi ya nyuma. Nimusome mu vyete yandikiye Timoteyo, nimusome mu vyete yandikiye ab'Itesalonika, ingene avuga umunsi w'umwami n'ukugwa k'umuntu yaretse Imana, n'ibintu byose bizoba biri ku mpera. Umugabo afise ukubona kure cane nk'umuhanuzi ahumekiwe na mpwemu yera. Mwene data Branham yari afise ibintu bikomeye cyane, mbere bigoye, mbere ku mpera imiryango yose barayimwugariye, ariko Imana ishitangura kugurura imitima y'abandi bari baragenewe kwakira no kuronka ijambo ryasezeraniwe uno munsi kino gihe, kugira ngo iryo jambo muri bo rishobore gusohora. Ngaho rero natwe n'umutima wacu wose dufise amashimwe. Amen. Kuri uno muhingamo mu mutima sinagomba kuvuga ubutumwa bwiza, sinagomba no kuvuga kumbure turafise bene data bari hano baje nk'abashitsi bavuye muri Czech canke muri Union Soviétique. Abo umutima waka nibashobore kuza, tubahe amahigwe, tubahe baduhe indamukanyo. Mwene data na mushiki wacu Vitsi bashitse ariko baranse raheze yinga zitatu nari kumwe na mwene wa musaza we Ipretorio. Ndabona uno munsi ni benshi baje. Mbega hoba hariho uwundi muntu uwo umutima we waka? Nta wundi numwe. Kumbure
reka dusomere hamwe ibyanditswe byera byinshi. Turahaguruka tubanze dusenge. Mana y'ububasha, muremyi w'ijuru n'isi, wewe were ku ntango wahisemwo abakozi bawe n'ibikoresho ukabyigisha, maze guhera mu nda kwa se ukabigenera kugukorera mu kuri kose no mu bwizigirwa bwose. Wewe urongora ibintu byose, wewe kubona byose muri rusange, kandi uzosozera byose mu buryo bwiza. Turagusabye, ndagusabye uno munsi ube kumwe natwe mu buryo budasanzwe, ube hano mu buryo budasanzwe mwami. Twebwe turi imbere yawe, twadugijwe mu nyonga hawe, wamaze kutubwira. Turibaza, ninde azo kwinjira nk'uwanesheje muri bya birimba bya kaka, abazonesha kubwo amaraso y'umwagazi n'ijambo ry'intahe zabo, batemeye mbere bakanga n'ubuzima bwabo gushika gupfa, nabo bazokwinjira mu birimba by'ibirezi. Mwami, nk'umuririmbyi wo muri Zaburi waravuze mbere y'igihe, uravuga uti nimwiterere hejuru mwuguruke, mwami ijyango ya kera mureke umwami yinjire. Mwami, ntazokwinjira wenyine, tuzoba turi kumwe nawe. Amen. Ingene tugushimira mwami Mana nyene ububasha bwose, ingene twebwe abantu batoye utatwibagiye. Abantu iburyo n'ibubamfu baraduheba, ariko we waratwakiriye. Ikintu ataco kimaze mu maso y'inosi nico wahisemwo, nico wacaguye kugira ngo garagaza ububasha bwawe n'ubwiza bwawe, kugira ngo ntihagire umuntu yishira hejuru imbere yawe. Ugomba kwiratana yirate mu mwami, mu by'umwami yakoze kubwiwe. Mana nkuru, mvise amashimwe y'ibwina. Ndagomba no munsi kukuzanira bene data bose n'abashiki bacu bose mu buryo bushasha, kugira ngo ntitugire gusa kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ku mpera ivyamwa biboneke. Umukuku uzogira umugabane mu guhindurwa no mu izamurwa. Amen. Mwami, iyi niyo ntumbero y'ubutumwa bwacu bwiza, iyi niyo ntumbero y'ubutumwa waduhaye. Haleluya. Kugira ngo duhamagara abasohoka batandukane, bategurwe. Turagusavye nk'uko kera wakoze ku buryo Rebeka yitegura ngo areke ibintu byose bitibukire hasi, akurikira kamu k'umukwe. Ushire muri twebwe ukugomba, tureke byose bitembagarira iburyo n'ibubafu, dushobore gukurikira umukwe. Tuvuge tuti urakaza mwami Yesu. Uwo munsi uregereje, uwo munsi umugoroba washitse. Ku muco ku gihe cy'umugoroba umuco waratse, kugira ngo dushobore kubona inzira ishobora kuboneshwa gushika mu gihe cy'igicugu. Mwami, benshi ibintu byinshi biri ku mutima wanje, urabizi. Ndagusavye ushobore ubu kuba kumwe natwe, utwambike igitsibo c'ubwiza c'ubuntu n'imbabazi, maze muri uno munsi rimwe burundu dushobore kumenya neza ibyo wakoze ku bwacu. Haleluya. Muri kino gikorwa wakoze we Mana, dushobore kugira mu mugabane. Mwami mukundwa, twishize munsi y'amaraso yawe, munsi y'uburongozi bwa mpwemu wawe,
et te demandons, tugusaba accorde-nous ta parole, duhe ijambo ryawe fraîchement et vivante, ryiza riri toto kandi ari rizima rivuye ku ntebe yahawe. aleluya. ushobore kutugira twese utugira abatekanye, tube munsi y'ikiganza cyawe cy'ubushobozi, duce bugufi, twebwe abantu bagiriye ubuntu. ubwo buntu turaburindira uno munsi. ndagusabye nti urakoze mwami n'umutima wanje wose kuri byose, mu izina rya Yesu Kristo. amen. Amen, amen, amen. Turicara. Agomba gusoma ibyanditswe byera byinshi mu kwizera biza kudukomeza. Muri Luka gatandatu, Luka gatandatu guhera ku murongo wa 20, handitswe muri Luka gatandatu 20 umurongo ukurikira. yunamurira abigishwa biwe amaso arababwira ati, hahigwa mwebwe aboro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. hahigwa mwebwe mushonje none, kuko muzohazwa. hahigwa mwebwe murira none, kuko muzotwenga. muzoba muhiriwe abantu nibabanka, bakabaca, bakabatuka, bakanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi, babahoye umwana w'umuntu. babahoye umwana w'umuntu. uwo munsi muze munezerwe, mwiterere hejuru, kuko impera yanyu ari nyinshi mu ijuru. mbega ijambo! nimba ibintu nk'ibyo bidushikiye, aho rero turafise igituma cyo kunezerwa n'umunezero mwinshi. ku ruhande rumwe imitima yacu iba yuzuye umubabaro n'agahinda, kuko muri twebwe tuba dufise ibyiyumviro bya Yesu Kristo. turagomba hamwe na bose, abo bose bamaze guhonja ku gikombe cy'agakiza, turagomba ko twese tuzoca muri bya birimba by'ibirezi. ntitugomba yuko hari umuntu n'umwe yoburamwo wahonje ku buntu bw'Imana. oya, turagomba ko twese dushika ku ntumbero, tukabona ubwiza bw'Imana. hano turabwiwe ngo hahirwa mwebwe abashonje ubu, kuko none muzohazwa. mbere kuba ufise inzara tukitwa abahiriwe. iyo Imana idategura ibyo kurya, ntitwogize inzara kugira ngo Imana yishure. iyo Imana idategura byose ngo yishure iyo nzara n'iyo nyota, yafashe byose mu ntoke. harahiriwe mwebwe murira uno munsi, kuko muzogira umunezero. muri uno munsi Imana izobisohoza, izobishitsa. umunwa wacu uzoba urimwo umunezero, ururimi rwacu rurimwo amashimwe. umwami azohanagura amaso yacu amosozi, avuga ati, byose birarangiye, ntimusubire kurira, mwashikiriye intumbero. amen. umunsi n'isaha birageze aho babandi abo ubu banezerewe bazorira. abantu nabo uno munsi bariko bararira bazonezerwa. byose bizoca bihinduka. abanyabwenge uno munsi bazoba basazi, abashizwe ku ruhande uno munsi nk'imihimbiri bazoca b'abanyabwenge.
kumbure aya majambo yo muri rusangi azoca asohoza ngo uwa nyuma atwenge neza. Bakundwa, Imana ifise inzira n'ubwoko bwayo. Ni inzira yaga, ni inzira irimo amahwa, ntabwo ari inzira inezereza. Ariko nimba iyo nzira itwara ku ntumbero, turashaka nk'uko Imana itugirira ubuntu, tutidodomvye, tuyicemwo, tuyigenderemo dufise amashimwe ko dufise ubu buntu bwo kugendera muri iyo nzira, kuko idushikana ku ntumbero. Iyo nzira, inzira yagutse ni ya bose, hari ikibanza kuri bose, ariko nitwaca mu irembo ripfunganye, iyi nzira iba yaze, iciba igoye, irabirimo amahwa, buno nyene nta muntu n'umwe asubira kudutahura. Abagenzi baradoheba, bagaca bareka no kutugenderera. Hano haravuzwe ngo muzoba muhiriwe abantu ntibabanka. Ni umubabaro mwinshi iyo usanga abantu bakwanga iruhande yawe, mbere hafi yawe, atarukundo. Kandi twe twuzuye urukundo, ariko nubwo biri uko, tumenye ko hariho abantu bishura urukundo n'urwango, ntibitahurika, ariko niko bimeze. Ngaho umwami aratubwira ati muzaba muhiriwe abantu ntibabanka. Ukavuga uti Mana yanje nakoze iki? Icyo nagerageje gukora ni ugukora neza icyo nshoboye, ariko ngaha tugaca tuvuga yuko ngo muzaba muhiriwe abantu nibabanka, nibabaca bakabatuka, bakatuka izina ryanyu nk'uko ari ribi, babahoye umwana w'umuntu. Byo byose byanditswe mu byanditswe vyera, kugira ngo mu bigeragezo byacu, kugira ngo ntitwihebure mu bigeragezo, ariko ibyanditswe vyera turonke ukwirugwa no guhumurizwa nk'uko handitswe ngo mushimire Imana kuri byose. Biragoye. Nta muntu yoba imvuga kuri yoshimira Imana ku bintu bitanezereza. Ibintu byiza binezereza urashobora gushimira Imana n'abantu, ariko iyo hashitse ikintu kigutuma ugira ibibazo n'agahinda, ukavuga uti urakoze, ugashima, biragoye. Ariko ibyanditswe byara bitubwira ngo tunezerwe, twiterere hejuru. Sinzi yuko ivyo nimba umuntu yoshobora kuba yobikora. Umwe muri twebwe, nimba umuntu amaze kunezerwa cyane nk'uko byanditswe hano, naduze ikiganza ngo munezerwe, mwiterere hejuru uwo munsi, kuko impera yanyu izoba ari nini mu ijuru. Mbega iri jambo ry'umwami rigomba kutubwira iki? Iri jambo riragaragaza kutubwira iki? Ngo mureke kuraba ku bintu bihera bishira, mutumbereza amaso ku bidashira, murabe mu bwiza, munezerwe cyane n'umunezero mwinshi, kuko impera yanyu izoba ari nini ya mwijuru. Kuko mumenye ko impera yanyu izoba nini mwijuru. Ibi nivyo ari byo bigomba kuvugwa. Yego, mwene data Branham urimo yavuga ngo nitwemere ijambo ry'Imana burundu hano ku isi, tuzocibwa mu bantu, kuko twubasha ijambo ry'Imana ryose. Aca yongera kuri irindi jambo rikurikira, iryungane rikurikira, akavuga ati muzoca mushigwa mu bwami bw'Imana. Mbere icyo nicyo cy'akamaro. Naho bo kwirukana hose, Imana ikaba yateguye mu mugambi wayo uko bikwiriye, yuko baguca hose, bakakwirukana mu madini yose uko bagomvye. Kuko mu madini umuntu aba afise ikimenyetso c'igikoko, ariko hanyuma ugashuza mu ishengero ry'umwami. Tuteza kuba dufise amashimwe nimba uwo muhamagaro twarawubwiwe, tukaba twarakiriye,
tugashima ko imana yatugiriye ubuntu bwayo yo kumva uwo muhamagaro, yo kumva no gukurikira uwo muhamagaro. Hariho irindi jambo naryo ryisunga ubutumwa bwiza bwo mu gitondo, ibyo duhejeje gusoma biri mu bifilipi igice cya 3. Abifilipi igice cya 3 murongo wa 10. Lui et la puissance de sa résurrection et la participation de ses souffrances étant conforme. Ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure shike ku kuzuka kw'abapfuye. Paulo ntiyigeze avuga yishira hejuru, nta wundi muntu n'umwe w'Imana, ariko yizigiye umwami. Aravuga hano ngo kuko nifuza kumumenya. Mbega ntiyari bwamumenye, bari barahuye mu muco mwinshi cyane. Isaa sita umwami yari yamwihishuriye, ariko ndababwira nimba Imana imaze kutwihishurira, rero muri twebwe hariho inyota nini idudubiza igomba kugira ngo atwihishurire. Mbega n'ibyo cyangwa isivye, nimba tumaze guhonja ingene uhora hari aryoshe, turagomba iminsi yose, amen, gusubira kwakira no kurya ibyo byo kurya by'impemu. Ngo ndagomba kumumenya. Umurongo wa 10 ngo menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe n'imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure nshike ku kuzuka kw'abapfuye. Amen. Urupfu rutwara muri ivyo kugira ngo nzukane na Kristo. Irindi jambo turifise hano kandi mu cete yandikiye Timoteyo, muri Timoteyo wa mbere igice ca mbere murongo wa 12. Hano intumwa irandika, Timoteyo wa ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa, akampa ubusuku. Paulo hano yavuze mu ncamake ubuzima bwiwe gushika hano. Hano arashima ubuntu bw'Imana. Ntaco yazanye ubwiwe, ariko yaremeye ahagwa bwa ibyo byose n'umwami. Hano aravuga ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yanshoboje. Nuno munsi arashoboye kuduha ubushobozi. Yamana nyene yahamagaye Paulo ikamushira mu busuku. Iyo Mana nyene kubw'ijambo yatuvugishije iranashoboye kuduha inkomezi. Amen. Mu mwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma, kuko yabonye ko ndi umwizigirwa, akampa ubusuku we mu bukozi bwiwe. S'abantu bashiraho abandi bantu, ariko nk'uko handitswe ngo Imana yashize mu ishengero intumwa, bamwe nk'intumwa, abandi nk'abavugishwa n'Imana, abungere, nk'abavuga ubutumwa bwiza n'ababigisha. Abantu rero bagaca bazana nabo kugira ngo basenye, ariko Imana yishizeho abantu biba bimeze uko, kuko umuhamagaro wayo n'impano ntizisubirwamwo. Imana ntizisubirako, ingingo z'Imana ni nagahore imisi yose.
iyo izifise ifashe ni iz'ibihe bidashira. Ndabishimira Imana. Mbega nawe urabishimira umwami mwene data mushiki wanje bugingo? Mbega hamwe n'intumwa urashobora kuvuga uti ndashimira uwangiriye ubuntu, wampaye inkomezi, wanshoboje, wanyiruye, wampumurije, wankijije, wanshize mu mubiri wiwe. Ndafise amashimwe. Ndashimira wa wundi yabonye ko numwizigirwa. Paulo arandika hano mu kindi cyanditswe akavuga ati naho twoba tutarabizigirwa, Imana yoyo niyo kwizigirwa, kuko ntishobora kwihakana we ubwayo. Ntishobora kwihakana abana bayo, babandi kubw'ijambo ritaborana mpwemu w'Imana yabyaye ikababyaza mpwemu n'ijambo. Ni ikimenyamenya ko yabahamagaye ngo babeho. Ni ikimenyamenya ko yabahamagaye. Umutima wacu ugomba kududubiza amashimwe. Ndagomba gusoma ku rupapuro rw'icenda mu butumwa bwiza bwa mwene data Branham amungane make mu butumwa bwiza uguseruka kw'izuba. Ndabivuge bibabaje, hariho benshi muri twebwe benshi batarongorera abantu kuri Kristo, bakabarongora gusa mu idini ku majambo. Tutegerezwa kubashikiriza Kristo. Amen. Ibyo ndabifise mu mutima wanje. Twese turazi yuko abantu baza bakaguma biyongera ku mashengero, bagafata ingingo runaka, bakaba biteguye kwemera inyigisho y'iyo shengero, bagakora ibikorwa muri iryo shengero, bakaba ari abanyeshengero. Oya, tugomba kubaza ikibazo, mbega twaravutse mu ishengero ry'Imana nzima kugira ngo tuvugishe hamwe n'icete c'Abaheburayo, tube abana bo mu ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, canke twaje mu nzu y'ishengero gusa tukaba twicaye dutekanye tukaja mu bikorane? Oya bakundwa bene data n'abashiki banje, ibihe bidashira ni birebire cyane. Ibihe bidashira ni birebire cyane kugira ngo umuntu wese yihende ngo yoja hariya hakurya ngo yobikora. Oya, ni munsi ubutumwa bwiza buba buri hano ngo bwerekane uruhendo rw'amadini, maze bwerekane abantu Kristo n'inzira ija kuri Kristo no ku Mana kubw'ijambo na mpwemu. Turibaza yuko twe tudakora ishengero ryo mu mubiri, ariko tugomba kugira ubushizi bw'amanga ko bose tutari mu idini, tutari mu ishengero gusa, ariko turi inyego ya Kristo, turi inyego y'Imana, tukaba turi aba Kristo. Ukwizera kwacu mu bigeragezo bikomeye cyane, n'ibigeragezo bikomeye rwose, dushobora gushikama. Mwene data Branham aravuga ati niwe wenyine afise ubuzima. Ufise umwana afise ubuzima, niwe wenyine afise ubuzima. Aha, ubuzima bw'umuntu yapfuye buza muri wewe. Aho rero uzoca uronka bwa buzima nyene ubumwe yari afise. Turafise, ndibaza muri kino gitondo twabivuze ko, canke ejo ku mugoroba, mu isezerano rya kera ubuzima bw'ikimazi ntibwashobora kugaruka ku wari yatanze ikimazi. Ariko uno munsi, mu gihe umwagazi w'Imana wazanywe nk'ikimazi ku musaraba Golgota, ubuzima bwiwe bwaciye buvamwo. Ubuzima buri mu maraso, yaciye amena amaraso yiwe kugira ngo ubuzima bwiwe bushobore kugaruka ku mukuku w'abacunguwe n'amaraso. Ubuzima bwiwe n'ubuzima buhoraho. Hano turi mu bwoko bwiwe, dutegerezwa gutwara ubuzima bwiwe
twebwe n'ivyiyumviro vyiwe tukabigira muri twebwe. Hano kandi haravugwa umurongo Et quand votre esprit qui est en vous est considéré comme mort, impwemu, ubuzima bwanyu buri muri mwebwe bufashwe nk'ubwapfuye, mugasigwa ubuzima bwari muri Kristo et qui est revenu bwagarutse sur vous et qui est kuri mwebwe bukaba muri mwebwe. Aho rero comme cela aura lieu comme nk'uko bizomera nk'uko byanditswe mu Baroma 8, si l'esprit niba mwemu yuwazuye Yesu Kristo mu bapfuye akaba ari muri mwebwe, celui qui a Christ nimba mwemu yuwazuye Yesu Kristo mu bapfuye ari muri mwebwe, uwazuye Yesu Kristo mu bapfuye muri mwebwe, n'ubuzima bwanyu azobuha kudapfa, bwa buzima nyene, ya mwemu, bwa bushobozi, qu'il avait de Dieu ici, bwa buzima bw'Imana yari afise hano ku isi, burya bushobozi nyene. Mbega ukuri kwiza cane, burya buzima nyene, burya bushobozi nyene, les mêmes bénédictions imigisha nyene nk'irya byose, byose hamwe n'Imana mu Mana byagumye, ntibyahindutse. Imana ishobore gusohoza ijambo ryayo, dushobore kurindira ivyo, turindira ivyo, que nous réunir nitwakora gusa gukorana ngo kugira ngo nous attendent à ce que turindire yuko ubutumwa bwiza buvugwa, maze hanyuma turirimbe indirimbo inyuma y'igikorane hama dutandukane. Aho rero ibyo bizoca biba gutya nyine ngaho, tuzokumviriza ubutumwa, attendons le cantique. turindire indirimbo nyuma y'ubutumwa bwiza, hanyuma tuvuge amina, hamace dutaha muhira. Ariko nitwakorana, nitwaza twese turindiriye imbere y'Imana ko inyuma y'ubutumwa bwiza Imana isohoza ijambo ryayo, tukaronka ugusohoza kw'ivyo twizeye mu butumwa bwiza, mu gusenga twizeye, tukaza mu nyonga y'Imana, Imana izo kwishura mu nyota y'imitima yacu. Imisi yose tuzokwama turonka ico turindiriye. Amen. Mbega umwami igihe cose ntiyavuze ngo Qui te soit fait comme nibikubere nk'uko wizeye, igihe cose bikubere nk'uko wizeye. Imisi yose ibintu vyama bigenda nk'uko abantu baba bizeye. Igihe umugore mu mutima we yizera ati gusa ninakora ku gasungwe k'impuzu ziwe ndaca nkira. Amen. cela. Ibyo byaciye bishika. Nous devons venir au Seigneur, Duteza kuza ku mwami croire n'umutima wacu wose twizeye yuko muri twebwe asohoza ijambo ryiwe, en nous, elle devient une réalité muri twebwe rikaba igifatika, et qu'elle s'accomplit en nous. Ensuite, il est dit, rigasohoza muri twebwe. Hano aravuga uwundi murongo kandi la phrase avant, imbere, iryungane il ry'imbere l'a racheté ngo yarabacunguye en tant qu'une semence nk'urubuto prédestinée par rwari Dieu. rwagenywe n'Imana. Le nom Izina ryanyu était écrit dans le livre. ryari ryanditswe mu gitabo c'umwagazi yakerewe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Vous avez seulement besoin Mukeneye gusa de lire le prophète Ésaïe. gusoma umuhanuzi nka Yesaya, Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation, ngo niyatanga ubuzima bwiwe n'ibindi n'ibindi. Reka dusome nk'uko byanditswe kugira ngo ntibishike yuko umuntu yibaza ngo tubivuga gutyo gusa, tubifata ku mutwe, ntibyanditswe. Haranditswe muri Yesaya 53, Yesaya igice ca 53 murongo wa 11 na 12. il verra le fruit de l'angoisse de son Abonye biva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Umushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya, et en portant sur lui kandi azokwishira kukugabitanya kwabo. Nico gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye, récompense kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza ku gupfa, agaharurwa n'abanyabicumuro. Yamara ubwiwe yishize kwicaca benshi, kandi asabira abanyabicumuro.
amen. Nimureke kandi some umurongo wa 10 kuko n'umurongo mu by'ukuri niwo nari mfise imbere mu maso hanje. Yesaya 53. Yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje aho azotanga ubugingo bwiwe nk'ikimazi cyo gukuraho ibyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba, ibyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Iri ni ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza kera mu isezerano rya kera. Imana ritangura gusa mu isezerano rishasha, mu isezerano rishasha no gusohora, ariko kera mu isezerano rya kera yari yabitangaje imbere y'igihe, yarabacunguye. Azogira uruvyaro urwari rwaragenwe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho, abo amazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi wavishijwe amaraso imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Mu muco w'ubutumwa bwiza wo kuzuka, mu gusohoza ijambo, mbega tuzi gute yuko yari Kristo? Tubimenya gute? Kuko yemeza ibyo avuga. Ese ingene ngomba kumenya ubutumwa n'isaha Imana yasohoza ibyo yari yarasezeranye? Ivuga ibyo nibyo tubona gusa ko dushobora gusangira nawe mu kuzuka. Natwe dufise umugabane mu kuzuka kwiwe. Yasohoje ibyo yavuga, ibyo yari yarasezeranye byose yarabisohoje, n'ibyashitse byose byarasohoye. Ukwizera kuzima mu mitima yacu kwashizwemwo yuko yicaye ku ntebe mu buryo bwiza cyane, azoheraheza umugambi w'agakiza. Turashobora kuvuga muri make, amungane make, mu gitondo cya Pasika ntiyari yazutse gusa, ariko n'abasangira nawe basohokanye nawe mu kaburi bari muri Kristo igihe bamubamba, bari muri we igihe yazuka. Abagize umugabane hamwe nawe bagize umugabane, barose ubuzima, amaze igihe twari twapfuye mu mwiza, mu isi y'umwiza no kutizera, mu madini n'amadini yari yaramaze kudukwega. Ariko hariho ikintu muri twebwe cabayeho kivuga ngo kiboroga ngo turanyotewe Imana nzima, turanyotewe, turashonje Imana nzima. Birakwiye yuko ibyo bitahugwa neza, ibyo tubihishurirwe na Mpwemu Yera. Aho rero tuzohagarika n'ibikorwa byacu byose, turuhukire mu gikorwa c'Imana casohoye igorogota. Byabaye ku bwawe no ku bwanje, hamwe nawe kandi hamwe nanje. Twari muri Kristo kandi uno munsi turacari muri we. Amen. We muri twebwe, natwe muri we. Iryo ni ibanga ry'Imana. Ku ruhande rumwe Imana muri Kristo, ku rundi ruhande Kristo mw'ishengero. Amen. Ayo majambo ashobore gukora ku mitima yacu, aje mu mitima yacu, maze uruzi rw'amashimwe rududubize muri twebwe. Nidutamushimira, nitashimira ubuntu bwiwe, ninde azobikora? Nitutavuga Imana imaze kutuvugisha, ninde azobikora? Igihe cyose umuntu atuvugishije akaduha ijambo, turamuha inyishu. Ariko Imana yoyo kubw'ijambo ryayo ivuze ikavugana natwe, maze
atari ukugira ngo aducire ku iteka ngo adukubite, ariko umwungere ntakozwe kugira ngo akubite intama, akozwe kugira ngo azirongore mu cyanya cyiza. Umwami wacu niwe mwungere mwiza, yatanze ubugingo bwe ku bw'intama, kandi yatugize intama zo mu cyanya ciwe, niwe aturongoye. Twaracunguwe, twarakijijwe, twakira ubuntu bw'Imana, twakira ubuzima bw'Imana, ubugingo budashira. Dufite amashimwe ku bw'ibyo, azodufasha gushika ku mpera, azodutwara, kuko utanga igikorwa ciwe azogiheraheza neza mu buryo bwiza, gushika aho tuzokwinjira hamwe nawe kubwo duciye mu birimba by'ibirezi. Imana ituhezagire twese, amen. Ukwizera kwacu kwamagukeneye urufatiro rwa Bibiliya rukomeye nk'igitare, aho ukwizera kwacu gushikamye ntidushobore kunyiganyizwa, maze ngo twizere iby'Imana itubwiye. Nimba ibyaha byacu byo tukura tukutuku bizokwera nka sheregi, icyete cyaduturega cyarafuswe, kuzura n'Imana n'imbabazi twarabihawe igihe umwagazi w'Imana ku musaraba igorogota yava amaraso, atanga amaraso yiwe. Ntimuje mu kutizera no mu gukekeranya ngo mubaze umwami, nimwamukekeranya muramubabaza. Nimwizere iby'Imana ivuga. Satani n'umunyabinyoma, Imana ni y'ukuri. Twizera ibyo Imana yavuze. Twe ntidukwizera ibinyoma byo mu Rwanda. Satani twizera ibikorwa by'Imana yacu y'ukuri. Satani n'umunyabinyoma, n'umushukanyi, n'umwicanyi. Yesu Kristo yaraje ku bwacu ngo aduhe ubuzima, yabutanze busagutse bwinshi cyane. Hano turi, haleluya. Ubwiza n'ubw'Imana murashobora kubyizera, amen. Mwamaze kubyakira, amen. Nimushimire Imana ku bw'ibyo, haleluya. Imana yahabwe icubahiro. Ubwiza bw'Imana. Mwene data Albert, igihe nasoma muri Yesaya 50 mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana, namenye yuko wari urubyaro rwa Aburahamu. Inyuma y'imyaka myinshi uno munsi nakubona hano, kandi Mana yanje, ingene inzira z'Imana ari nziza cyane. Umwami azotora biwe bose, arazi aho baba, arazi ingene aho bari, azobasanga bose abatore, haleluya. Azobarongora bose, haleluya. Ubwiza n'ibyubahiro by'Imana yacu. Wizere gusa, byose birashoboka. Wizere gusa, Crois seulement. wizere gusa, Crois seulement. wizere gusa. Tout est possible. Byose Crois birashoboka, seulement. wizere gusa. Jésus est là. Amen. Amen. Yesu ari hano, amen. Jésus est là. Yesu ari hano. Tout est possible. Byose Parce que birashoboka, Jésus est kuko là. Yesu ari hano. Jésus est là. Yesu Jésus ari hano, yaje. est là. Yesu ari hano. Tout est Byose possible. Parce que birashoboka, Jésus kuko est Yesu là. ari hano. En raison de l'autorité, Ububasha véracité de la n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, vous dire ndashobora kubabwira yuko umwami yabagiriye il imbabazi, vous a accueilli. akaba yabakiriye. Nimubyizere, Qu'il a dit dans sa kuko uko niko parole. yavuze mu ijambo ryiwe. Et avec cela, la chose est réglée. Ibintu biba bitunganye hamwe n'ibyo. Vient dans le doute. Umugwarizi nawe yoza mu gukekeranya,
mubwira uti satani inyuma yanje hariya umwami yarampamagaye naje kuri we ndi inyegu yiwe ndi inyegu yiwe iki gihe n'ibihe bidashira. Haleluya, nihashimwe Imana yacu. hari abantu banezerewe abandi nabo nyine bazomera uko. Haleluya, Yesu ni muzima. Haleluya, hamwe nawe jewe nanje. Haleluya, oh Mana yanje ndakozwe ko na mwemu wawe n'ijambo ryawe waduhezagiye mu buryo bwinshi. turi ubwoko bwawe mwami, turanezerewe yuko tugiriwe ubuntu bwo kuba abahawe inyegu yawe atari muri kino gihe gusa n'ibihe bidashira. mwami, tugomba kuguma turi abawe uko byogenda kose. waduhamagaye ngo dusohoke, waradukunze, uzobandanya kubana natwe. duhezagire muri kino gihe mu gikorane, udufashe, wadutabaye, bandanye kubana natwe, waduhezagiye. izina ryawe rihabwe ibyubahiro n'ugusengwa n'ubwiza mu izina rya Yesu. Amen, amen.